hari abantu bihaye ama priority biyumva yuko bobo ari bo gusa. Il ne faut pas yuko kwamubona yuko priority aba ari wewe, utuntu twose wewe. Hari abantu bibaza yuko ibintu byinshi byaba bikemurwa mu kajagari. Oya, procedure. Ubuzima ni politiki. Hari politiki y'indero, politiki y'uburimyi, politiki y'ubworozi. Nabo numva ko n'umurimyi agomba kuba umunyapolitiki. Bose mbizi guma mu iby'umuziki ya. Iyo abanyepolitike batumanipiye neza bakadufata miri, bakatuvyonga, tugomba gutangura gutikurana. Tumaze gutikurana umuziki ntushoboka. Uzurabe kenshi abantu bama batera induru amatora yibwe n'ibiki n'abantu babonye nebiyatse uburenganzira bwo gutora. Procedure bwatoke uri muri uno mugambwe, none gutuza kwitoreza mu mugambwe atari gwabo. Hama bakaje bakumvisha yuko le fait que atitoje bamurenganije. Amategeko ari clair. Ubu mugambwe wawe ntiwagutanze. Sivyo? None bo utagutanze, eske muri genga? Itegeko naryo rivuga yuko ingingo ya 86 z'ibizwa shingiro rivuga yuko inani z'abigenga zitemewe. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizi, nkuko nabimemereye yuko tuzokwama dusangira ibiyago mwe nibi. Ndagarutse kuri kaga studio kanje gato, hama tuyage. Ndayibutsa yuko tubwirizwa cyo mbere gusapotinga iby'iwacu Burundi imbere, by'abarundi imbere. Siningo ndagaruka kubona ama product BBN ari certifié na BBN. Hama ikintu nkundira ano mazi life water nuko hariho nikiranga n'impanuro y'amazi ushobora kunywa bivanye n'ibiro ufise. Nkaba barakubwira yuko upima ibiro 45 byiza nuko wonywa litro rimwe n'igice y'amazi ku munsi. Upima ibiro 50 litro 2 n'igice kimwe 2,5 litre. Upima ibiro 55 2,3 litre. 55 kilo 2,5 uko nyene gushika ku birijana. Umuntu apima ibirijana yonywa litiro 4 n'ibice bitatu ku munsi kugira ushobore kugira n'impanuro ziri kuri ino etikete yabo. Urumva yuko ari ibintu byingira akamaro. Hari abantu batazi kurikirana bamenya ati ndekuriwe kunywa amazi angana gute, impano zo kwa muganga. Hama iyi nayo ni Life Energy, nayo iri certifié na BBN. Ifo yuko imbere yuko muza muranywa ibintu canke ama produit muza murakonsoma cyane ibito, muzoze muraba yuko BBN yagiye yabisuzumye irabicertifié. Ni ibintu byingira kamaro cyane kwitwararika ibyo bintu. So hama uno munsi nshaka tuyage ku bintu bishobora kudufasha n'ingene dushobora kwitwara cyane mu mibereho mu buzima bwa misi yose. Namba dukeneye yuko tugera ku mbono imeze neza, tugera mu gihugu kimeze neza, igihugu nyene giteye imbere, igihugu cifashe, igihugu kigaburira. Hariho ibintu warashaka mu kibano usanga tubifata nk'ibisanzwe, mugabo ari ikintu kiri gihambaye cyane. Hariho ikintu bita procedure. Mu Kirundi sinzi ingene no kivuga, mugabo uno munsi nashimye yuko twosangira iryo jambo kugira dushobore kuritahuzanya n'ico yodufasha mu mibereho
ikintu cyitwa procedure. Mu ncamake, iyo ibintu bimeze uku na kuriya harabaho umurongo ngenderwako, niko nibaza yuko novyita procedure, umurongo ngenderwako. Abarundi benshi turakunda kwirengagiza ikintu cyitwa umurongo ngenderwako, tugashira imbere amarangamutima yacu. Basanga umurongo n'uyu, byitwa yuko twese tugomba guca muri uno murongo. Procedure ivuga yuko twese tugomba guca muri uno murongo. Mugabo ugaca usanga uwo murongo ngenderwako turawirengagiza kandi tukishigikira, basanga mwibarabara uri ku murongo, fate mugeze nk'ahajya amatara apanga atekanye iby'uruja n'uruza, ukabona umwe uri imbere urahagaze urindiriye hatsi itara rya ruje rivuga yuko mugomba guhagarara, kumva bagomba kubitira amasone abari inyuma. Wewe urumva umurongo, wowe wakurikije umurongo ngenderwako, nuko duhagarara. Iryo tegeko guhagarara. Mugabo umuntu ariko aragutuka none ibiki ko mbona itara ritukura, none aya masone yose nayiki. Bisigura yuko hari abantu biha amapriorite, biyumva yuko bobo ari bo gusa, bo batarimwo abandi ntibabaho. Bo batarimwo yumvise ati jewe sinimwo, tugabure byanse bimeneke, kumenga abandi bobo sibo, kandi bagaca bagomba kubyumvisha n'abandi. Procedure twiyumviye ko turi muri procedure, ni nka kujya mu kibuga muri football, ushobora kubona twiyumva yuko abantu 11 bari mu kibuga baba duserukiye twese, esprit d'équipe. Naho je nari mu kibuga ndaserukiwe ndimwo, ujya ari mu kibuga ni jewe. Ujya ari mu kibuga singomba nje gukina. Ikintu bita procedure, simpaka bari jewe mba ndi mu kibuga, mugabo uri mu kibuga ni jewe. Musubira biri kuri football cyane, ahantu ikintu bita procedure gikurikizwa. Umukinnyi araja mu kibuga, akava mu kibuga agasubirirwa n'uwundi, baronka intsinzi, babyinira hamwe bose. Procedure ivuga ati wewe warushe nuveyo reka haje y'uwundi. Reka nshigikire naka ari mu kibuga, je ko naronza amahirwe yo gukina, mugabo reka nshigikire bariko barakina. Ibyo bisigura yuko uvuye mu kibuga ucuye no kuraba inkino na entraîner mu cyuzeba, kasoko biza bigenda muzobira muri football.
cyo ni ikintu bita procedure. Bo baramaze kwitahura, baramaze kumenya ati umusifuzi agize uku ni sawa. Umusifuzi avuze ati wakoze ikosa ni sawa, barahagarika. Hakuno hajya football umuntu ashobora kuyigira ko ibintu byinshi cyane, urashaka byo mu buzima nyine bwa misi yose. Kubera bobo barajya muri procedure. Procedure ivuga ati igitoro namba cyaje ari gike, namba kingana dutonde ku murongo. Abamaranga mutima oya Jesse Ntonda nchiruhande. Hano kujya inyuma ya procedure. Kandi ugasanga umuntu akarashwana n'abapolisi, akarashwana n'aba station, akarashwana niki. Muga ivyo byose ni procedure. Kutaba muri procedure, bavuga ati numwe ni ku murongo, tuje. Procedure ivuga ati tuje ku murongo. Urabona ndihuta kiniki, urabona jewe ukatuva muri procedure. Uko nyine uba wihuta niko n'undi n'uyu ari ku murongo nawe naba yihuta. Uyu niyo concept umuntu aba akwiye gutahura. Ikintu gihambaye cyane kandi gishobora no kudufasha muri ubu buzima. Apana ngo kubera hari jewe. Hari abantu baza batangara iyo tugiye nk'ahantu. Kera nibuka za 2000 twaratuduga tugiye gutera ibiti ruguru na bajado n'abandi. Jinurira imodoka bwa nyuma. Abo tujyana bose mura ko bamaze kuronka ibanza ko ari twaduga bikamyo mu biki. Futende kubera iniva pa yuko komona yuko priority abari wewe. Utuntu twose wewe. Itegeko. Ahumva abantu menshi batubahiriza amategeko no gukwipa procedure. Nambi itegeko rivuga uko. Kandi ubizi neza ko itegeko rivuga uko. Abantu benshi bakwipa procedure baba bishikira mu mafuti. Rero ifopa yuko abarundi koza tugwa mu mitego y'abantu bazi bakwepa procedure. Namba wewe ubijejwe akubwira ati itegeko iri niri rivuga ati rivuga gutya, iri tegeko ingingi nini irakubuza kubaho wo kwicara ngaha, ziraba bisome haya niko byanditse. Kandi kuticara haya ni neza ya twese, ni kubwo kubuza akajagari. Hari abantu bibaza yuko ibintu byinshi byaba bikemurwa mu kajagari. Oya, iyo abarundi bose tugira procedure nta kajagari kobaye. Muranda birabajya ku station kenshi akajagari gahora kaba kubera muranda ngenda kurondera ibitoro kaza kaba gatewe n'abantu batagomba gukurikiza procedure. Kenshi gasanga itegeko rivuga gutya ugagomba kuri kiruhande kwara kudakurikiza procedure. Gihe kira narigeze gutanga karorero k'umukomiseri w'Umurambya. Nigeze kuba mvuye Igitega mu ijoro, kandi wanashaka tubwe impamvu nariko ndatanga jewe kuri giye ku ruhande rw'iwanje ku maranga mutima yanje tarumvikana. Nari mfise igitoro giki kandi nari manutse Bujumbura saa 4 z'ijoro mvuye Igitega. Ndagenda ndabwira komiseri ati nyakuba ndabingene muncishirizamo ndabe ko noronka gatoro.
iyo station ndababwiye yuko unahaciye ntiwamenye ko bariko baratanga igitoro kubera tumenyereye ahantu batangira ibitoro haba hari umurundo w'abantu benshi muri station bakofye procedure mugabo hinjira imodoka igiye kunywa komiseri yarahagaze ngaho na pick up uwihenda agacima ya procedure acamupakira muri pick up agacatwara ufunga kubera iteko ryavuga ati ja ku murongo mwese murashikirwa namaze amasaha 2 ndiko ndanegosia kuncisha isaha yose irenga mugabo ntanja ku murongo na 30 minutes amufasadi nahamaze amasaha 2 bisigura ko iyo nshika nkashikira ku murongo nkashikira muri procedure nari kumara aho hantu minota 30 yari kuri station yitwa Irakoze mu Muramvya mugabo hari abantu bagerageza guca inyuma ya procedure hariho abantu bakwepa procedure nigeze gutanga rero kandi karorero k'umuchef de poste wo mu Buyenzi je natonze ku murongo ntondeye igitoro carahugara ari ku murongo cagira akajagari cyo gendera kubiswe n'indembo ndiko ndareklama mvuga ati twe turi ku murongo tuzoshikirwa sangapi chef de poste mengo baramuhaye na mitation acamukura ahantu sinzi yagiye ivyo ni vyabaye procedure iyo abantu bari muri procedure bavuga bati umurongo n'uyu n'umwe nta urenganya uwundi mwese murashikirwa naho duhera uvuga uti n'ukuri kw'Imana ibintu byari bitunganye nta mpamvu n'imwe nta widoga iyo umuntu ari muri procedure niyo mpamvu nejo bundi umuntu yanzika kubwira ukunuko agomba gukumvisha ibintu biriya kintu cyambere uzobanza kuraba ari muri procedure ari mukuri ivyo ariko arambwira ari mukuri kugira ndamushigikire kugira nje nyuma yewe ari mukuri iteko rirubahirijwe ndiko ndababwira ibi kuko uyu mwaka turimwo 2025 ni umwaka udasanzwe ni umwaka hazoba abantu benshi bagomba gukoresha amarangamutima yabo kugira baba manipule bakumvisha ibintu biriya bakumvisha yuko ari mukuri mugabo bigiye ofo gasanga ntakura afise wasanga uko itegeko rivuga nuko babigusigurira ni ibintu bibiri bitandukanye hari umuntu yari yambwiye ngo ekarambwira gusimbizi ngusiga ngo uvuga ngo bya politiki nama ndamubaza ikibazo kimwe ati ntuzotora yego nzotora none uzotora umuntu atagusigurira ibya politiki ko tuzi ko dutora abanyepolitiki ubuzima ni politiki hariho wa muco mubi dufise twamaze kwiyumvira yuko politiki arakajagari ari politiki y'indero politiki y'uburimyi politiki y'ubworozi none nabo numva ko n'umurimyi agomba kuba umunyepolitiki kuko bavuze bati politiki yihari nuko turima imbuto imezuko politiki kama tubona cyane nabonye umushikiranganje ahagarika umuntu ati umuntu runaka jejwe ibi nibi mu ntara runaka yatanze ibigori bimeze na ministre n'umunyepolitiki mugabo ingingo yarafashe ibigori umva bwari uburimyi numva yuko n'uburimyi ari politiki hose mbizi guma mu iby'umuziki iyo abanyepolitike batumanipiye neza bakadufata miri bakatuvyonga tugomba gutangura gutikurana maze gutikurana umuziki ntushoboka niyo mpamvu niyemeje yuko jewe n'abanje nzogerageza ndabashire ku murongo peut-être abandi bazoshobora kugumura abandi mugabo abanje bazofasha abandi kudestabiliza abandi ko ndazi neza
ntihazobura abantu bagomba kwitwaza ibi na biriya je sindimwo turatugabure cyangwa abandi bagakokeza bimeze ukunuko ibihuha kunuko mugabo duhari tubona akamaro kuno umutekano shaka kuvyemera. Niyo mpamvu ndiko ndababwira ikintu cyitwa procedure, ingene umuntu ashobora kukubwira ati uyu ari mukuri, ubundi agashaka kumvisha oya gute uyo amarangamutima santima je sindimwo kuko ntarimwe byose bihari ni sibyo kubera ntarimwo. Hari abakinyi bagiye barahabwa ibihano kubera ngo motifu ngo babatwaye ntibakina kubera ntari muri equipe nationale josubira gushigikira kwa meme. None ujye bari karakina wose si mugenza byumvise bibuka bihano bani bazongera Saido bigeze guhaba imyaka kenshi usanga ari akajagari kaba kabayeho kubera atarimwo. Usanga n'umwaka bamusimbye muribuka ya Min Selemani gihe baja muri kane atashe kubera hoje wewe umwanya wawe ugeze ujeje kubapanga nihagira hagushiramo nivyo babikenewe naho bidakenewe naho nakundi kire important nuko mugomba kugira esprit d'équipe uba motiva ukuri ko dukwiye kumera. Apana motive ngo nuko yantarimo ngo cengira akajagari, hapana utarimwo uko umuhinga babonye ko takwiye kubamwe si ngombwa ubemwo. Si ngombwa ubemwo aho twese tuzatubamwo twese mugabo no gutahura yuko si ngombwa. Hari abantu bama baronka amahirwe twese tugira ingabire zitandukanye. Hari abantu usanga bafise ingabire zo kuba barongozi, umuntu yaronse ingabire kuba umurongozi hamaga agatongwa kugira umurongozi byahitamwe n'ivyo kuko niwe yashizwe imbere. Niyo bita procedure nuko niwe ari imbere niwe ahitamwo. Rero ataguhisemwe wewe icyo ukora nta kundi si byawe. C'est comme ça. Nucugumuka je ni yamisemo je no uko ataguhisemwe nuko nabandi batahiswemo. Wari nushuze ugumura abantu kubera ngo tarimwo hari uco ugomba kuvuga ati kunuko hapana hoesha ucare pembeni hamurindiye Imana namba nawe urimwo uzoshikirwa poa dashikiriwe nawe nakundi. Si ngombwa ibintu byose tubibemo nuko ubuzima bukwiye kumera kubahiriza procedure. Yo urabona jewe ndazinanye nanaka ntacungira je ngoma ndagukubite uzogende kwitwara iyo ushaka, ngoma ndakunyaga ibyawe uzogenda kwitwara iyo ushaka. Motifu kubera amategeko ntarekura yukunyaga mugabo kubera uzi yuko ushobora gushinyuma ya procedure kwacimva yuko wagira ibyo ushaka byose. C'est pas comme ça. Kubera watsinzwe ngo amatora yibwe hama muri no mubiprove vyerekane kwa bakabibura sibisigura ukabura insiguro utanga kubera wewe mukazi ukitora ujaye urumu ntuzi mugenza ivyo yatoye. Nengo amatora yibwe gute inde yayibye wari ufise amakamera mu buzu bw'itora bwose amatora tugenda ari totomoya kabisa umwe. Rero usanga umuntu agomba gukoresha mu manipulation agomba kugira iki abantu bakagumuka bagatangura kwicana batakumarana apana. Procedure umwanya wawe ugeze uragera nawo byanze nta kundi navyo uzoba warandikiwe. C'est comme ça niko ubuzima bumeze. Hama twesha twiye kandi no gukurikiza mu murongo ngende gwako iteko rivuga gute buri muntu wese ahari hose ifo birakenewe yuko no munsi tubaho turi bwifatira ingingo twenyine tutaba influence n'abandi tutagira abantu baduta mu rudubi. Ushaka kubwira ati wowe urumva bigenze uko hapana nta muntu aguhitiramo. Yari niwe hari umuntu twako turayaga ariko arambwira ivyo nyine ndambwira ati none ko nzi gutora atari itegeko
mwana uburenganzira bwawe. Rero wiyatse uburenganzira, uyu bwiyatse uzurabe kenshi abantu bama batera induru ngo amatora yibwe n'ibiki n'ibiki, n'abantu babonye ne biyatse uburenganzira bwo gutora. La majorité benshi babiyatse uburenganzira bonyene ukiyaka uburenganzira hamwe ugacutera induru. Nararavye muri 2020 abarundi baba hanze y'u Burundi batera induru ngo amatora ngo yibwe, kandi nzi neza yuko kumvo za covid ata murundi aba hanze yigeze atora, kiretse waciye ataraza ngaha 2020 nta murundi numwe bazwi baza ibyo gutura mu ambassade n'ibiki, nta murundi numwe yigeze atora hanze. Amajwi yaharuwe na yari interne yo mu gihugu. Mugaze mvu murundi ari mu Bubirigi yari hehe ngo amatora yibwe gute kandi namwe bwe no mu Bubirigi mutigeze mutora? Ni ibiro ndiko nashaka ko twigishanya kuri ico kintu cyitwa procedure, umuntu abe hakizi azi neza yuko twese buri muntu yaba umucamanza yaba umuki twize gukoresha procedure. Nta muntu numwe yo ku influence numwe. Ico ukora uraba ati byanditswe gute, havugwa iki iteko rivuga gute, kandi ukaraba neza yuko ingingo uba ugomba gufata nawe ikiguproteja. Ko hari igihe usanga urabaye influence ibintu ugomba kubigenza uko bitanditswe, hamwe usanga birakugarutseko. Mwarabonye igari dernièrement abayobozi bakuru bafunzwe, bafungwa kera baza ati yanditswe uku, je ndi naka reka bigenze uku. Ntihamenye yuko ibihe byahindutse, ubu turi mu bihe hakora ikintu cyitwa procedure, itegeko ingene rivuga. Mwarabonye igari abanyepolitike bankiye kwitoza bagiye mu runani kubera itegeko rivuga yuko abigenga ntibashobora kuja mu runani. Ico ni cyambere. 2 urunani rutari umugambwe utari mu runani ntushobora kuzana liste mu runani utarimo. Iryo ni itegeko ingene ryavuga. Muka umuntu akazumwe bamwangiye kwitoza bagize ukuno weda buri umugambwe wawe ntiwigeze gushira muri liste. None wumva wo cuja muri liste y'abandi gute? Ibikunda. Iryo ni itegeko procedure bwati uri muri no mugambwe. None gutuza kwitoreza mu mugambwe atari gwawe. Hama bakaje bakumvisha yuko le fait que atitoje bamurenganije. Amategeko ari clair. Uwo mugambwe wawe ntiwagutanze. Sivyo? None bo utagutanze eske muri genga. Itegeko naryo rivuga yuko ingingo ya 86 z'ibizwa shingiro rivuga yuko inani z'abigenga zitemewe. Rero wigenga nta droit yo kuja mu runani. Iryo ni itegeko, iyo ni procedure. Mugabo gacugomba kumvisha abandi bamwankiye gizige kagumana n'aba kandi akazana n'amargument ubona yuko bishobora kumera uko. Rero ni ibi nasaba ko tuyaga ko uno munsi, kandi ndazi neza yuko bizobafasha kandi bizonadufasha kugendera muri mwaka w'amateka. Amajewe Disimbizwa Semavumba mubandanye munkurikirana kuno rubuga, hama n'amakomantere mugira haba basanga inbox canke izo mwandika ngaha na zone byose biradufasha bikaratwubaka. Imana ibandanye bahezagira, ibandanye bahamagara n'amahoro muri uno mwaka wa 2025. Bless.